inama yari yerekeye ibijyanye na criminalité organisée. Twari twayiteguriye ugwaruka kubera ko ari ubuzo rubangamiwe n'ayo mabi abakoreko. Ikigo cyagiye kugira ngo gifashe abihereza ibyayuramutwe, hama twasanze abo bihereza ibyayuramutwe nyene bifitanye isano nini cyane kuko ibyaha bakunze gukora babikora kubera kenshi bafashe ibyayuramutwe. Hama tukabona ko nkuko twayibonye amabi menshi babajamwo kwaba kwiba ibintu canke gufata abantu ku ngufu n'ibindi, byose bifitanye isano nini cyane nuko bamaze kwihereza ibyayuramutwe. Inyishira hari kuko kuva dutangura mu mwaka wa 2020 twari twabanje kwakira Ingozi abana bihereza ibyayuramutwe gusa, ariko tukabona ko kubavura byonyine bitari bihagije. Harakwiye ikintu cyakorwa kugira ngo bamaze gukira baje baronke ikindi kintu bakora, ariko dusanga ikihutirwa cyane gikenewe ari ugukinga. Niko gushyira iki kigo mu Marambya ngaho Bujumbura kugira gifashe mu gukinga, kandi twabonye ko abajene benshi bari maze kutubwira yuko babijyamo kubera babuza akazi, batabona iyo bava niyo baja. Hama tukorganiza kubashyira ko imyuga kugira ibafashe mu kwitegurira akazoza kabo keza, ariko kandi imyuga nayo dufasha no kubavura nyene. Kuva dutangura mu Marambya mu mwaka wa 2023 turamaze kwakira abajene barenga gato 250 bagenda biga imyuga. Ngaho mu mayedufise imyuga 3 turafise abantu biga ibijanye no gushona, ibijanye no guteka n'ubuhinga bwa none, hanyuma n'ibijanye no gutunganya imigambi mito mito no kumwa. Mu kwezi guheze, mu mezi 2 aheze, hari abahejeje tubaforoma amezi 3. Mu mezi 3 aheze hahejeje abajene 73 nibo bari barabashe kuronka certificat yerekana ko bajeje iyo myuga. Muri abo bajene makuru tumaze kuronka nuko harimwo bamwe bamaze kuronka ubuzi hanze mu mahoteli arimwo ari hanze, hari n'abaronse ubuzi ngahe Bujumbura, hari n'abatangiye kwitunganyiriza imigambi yabo mu bijanye no kushona no kumwe. Urumva rero kandi twagirira suivi ko iki kigo kiguma kugira ngo tubakurikirane, ntitubaheba, tubatekerera impanuro cyane ko no mu maserivisi dufise imwe muri zo harimo service ya counseling yo kubumviza no kubaherekeza mu bandanya bakora ibikorwa byabo neza. Urebye ikibituma hariho ibituma byinshi cyuko hano adafise akazi, ababyeyi batabitaho canke hari n'ababijya mu kuraga kuko ikintu ca mbere twotera kamo ababyeyi kugira bagerageze begera abana babo kuva bakimara bagikura akiri bato, babumvirize kugira bafashe ntaje mu byo bintu. Kigira kabiri abandi twobwira ni societe muri rusange, abene gihugu bose, kuko aba bana nabacu, n'ababyeyi n'abana bacu, nibashika bacu, nabacu. Dutegerezwa rero kubumva, uwo byashikiye akabijamwo ntitumubone umengo tuzigezwa kumuta, ahubwo tumufashe, tumuvuza aho bikenewe, tumuzana mu bigo nk'ibi, ari ibigo byinshi bibafasha, tubashira abantu babafashe kugira bazobashe gutera muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu cyacu yaduhaye. Tuje kwihangira Burundi bwihaye, kuko nibaza ko nkuko mwabibonye ugwaruka ni gwishi kandi mu maboko y'igihugu, duteza kubashigikira. Hama abana natera kamuna ni leta no kugira igira bagerageze babafashe, aho bafashe ntibabafunge, ahubwo babashire mu bigo bishobora kubafasha kubatekerera impanuro, hama babakomeza babakurikirane ntibabate, kuko birakenewe cyane. Ziyama ikintu kongera ko nuko abo bana bose bari mu kibano, twebwe baza tukaba twiteguye kubakira, kandi tubakira bose nta kibazo kugira tubafashe, kuko twe tubakurikirana kuri gusa ntago ntitubarihisha. Ikintu cyambe twavuga ku nzego z'umutekano, twifuza ko bagerageza
bagategura amasiyansi menshi kugira bahimiriza abana, kuko abenshi babigwamo batabizi. Nkuko mwabyumvise no batanze témoignage, harabijamwe babona umengo ntibabona neza ibyo barimo, ariko bagasanga babiguyemo. Nibaza ko ku nzego z'umutekano nka polisi bakwiye korogagwa kuko kumuza bategura inyigisho cyane ko kumva kurera no guhozaho kugira abana batomokegwe neza nibarindiriye ntibakomeze kuronka abantu bababeshi. Igira kabiri ku nzego ku ntwaro nuko abajeje intwaro bategerezwa gukurikiranira hafi abantu bashora abana muri aya mabi. Mwabibonye ko abana benshi bajanwa hanze mu bihugu bibanyi bibaza ko agiye gukora ubuzi, ariko bagasanga bagiye gukora ibindi bintu, kandi bajyanwa kenshi n'abantu bahari bari ngaha basanzwe bari mu kibano. Nibaza ko nzego z'igihugu zikwiye kuba hafi cyane kandi zigakurikirana ibyo bintu uko birahari. Cyamaza nibaza ko bakwiye kureba kubajejwe ubutungane ntibihutire gufunga cyane aba bana, babanze barebe ikintu kibitera kugira babafashe, kuko uko babafunga babafashe bakoze ikintu kimwe no kuba bava muri prison babaye abandi gusuma uko bari bameze. Nazo ko bakwiye nabo kubiraba hama no bagategura inyigisho zihimiriza abantu kubereka aya mabi yose abaho kugira ntasubire kugwa mu byaha bitandukanye. Bisanzwe turakorana nibyo, iyo hagize ikibazo kiba gihari gikomeye bashobora kuduhamagara tukakiraba, ariko akenshi ntibikunze gushoboka neza yuko aho bafashe bose babazana, kuko ntago turagera mu mihingo yose. Nk'ibujumbura birakunda, Bujumbura babafashe baraduhamagara bakabatuzanira, ariko urumva nko mu gihugu hagati ibigo byinshi ntibihari, akenshi usanga abana bari victim baca bashira mu kasho. Nibaza ko dukwiye turiyumvira uko ngene twokorana nabo neza ku buryo abo bana bashobora gukingirwa.